bakunzi ba The SWB Show, aha twari turi muri Fort Worth muri Texas, aho abarundi bahuriye hamwe bariko bariga ibijanye no kwiteza imbere. Benshi murazi ko atari bitaba vyoroshe kugira ngo abantu biteze imbere, ariko turi kumwe n'umwe mu bamama nawe nyene ari muri ino nama yo kwiteza imbere. Muvyeyi, wewe uno munsi kubera iki twahuriye hano? Nibaza ko arguhereje kubera iki twahuriye hano? Twaje mu migambi yo kwiteza imbere. Je naje mva mu gisagara cyo muri Iowa, hanyuma tuza ngaha muri Texas kugira ngo twiteze imbere kandi tuteze imbere n'igihugu cyacu cy'u Burundi, kandi twiteze imbere ngaha mu gihugu cyo muri Amerika aho tuye. Okay, ibintu byabahuje muri Fort Worth muri Texas, nibihe muri make nk'umuntu yo bataje hano kugira ngo bimubwire? Ibintu byaduhujije ngaha muri Texas, tugomba tugira imigambi, tuje kugura amatongo hariya mu gihugu, hanyuma twubake, twiteze imbere, kandi tuzoba turiko turateza imbere igihugu cyacu cyo mu Burundi. Hanyuma tugomba kandi kugura amazu ngaha tuvuguruze kugira ngo twiteze imbere muri iki gihugu cya Amerika aho turi, kugira ngo twiteze imbere kandi tuteze imbere igihugu turimo, kandi tuteze imbere n'imiryango yacu mu camake. Iki kintu muhurikiyemwo mu kintu citwa gute nk'undi muntu yo batakizi? Tuhurikiye muri Big ni karibu, nta numwe twimiriye, tuzobakaribisha, muzoshiramo umutahe kandi muzoronka inyungu. Murakoze umwami baheza kire. All right, ni Steven Raphael muri The SWB Show. No munsi tukaba twari muri Fort Worth, Dallas, ni mu gisagara kimwe mu bisagara bigize leta ya Texas. Dukurikirane turaba abandi byoza kutubwira.